imishahara y'igifundi bisanzwe ntabwo ube umushahara uzwi uri fixe amusanga hari umufareka urukora 10,000 hari nawe ushaka gusanga ariko 12 hari nawe ushaka gusanga ariko 8,000 urumva ibyo ni ibintu biteye n'isoni imbere urabye ibintu twubaka ukaraba n'igihe bimara ugacana n'agashara turonka mbere haba n'igihe ababosi bamwe hari n'ababosi banagukoresha ntibaguhembe bakagucura kandi mu ijoro. Kiganiro ivyuya vya bene ngango JCTV yagendeye abubatsi bo muri zone ya Maramvya nkuko twabiganiriwe nabo bubatsi barashima akazi bakora naho arakinguvu cyane ariko bakabona ko leta yabibagiye mu kutabashiriraho amakoperative yobavugira abo twashoboye kuganira baratubwira uko babibona. Ibintu ni manayire mu bisanzwe twebwe karadushimisha ku bijyanye n'ukuntu dushobora gukora tukaronka uburyo dushobora kwigisha abanyeshuri tukagaburira imiryango no kwifashisha imuhira iminsi yose ariko rero ingorane tugira muri akazi kacu ingorane dukora muri akazi kacu ni uko nta bantu baduserukira dufise kandi kigira kabiri iyo umuntu agize isanganya nta kintu kidufasha kubera izo ngorane rero ico gituma rero twebwe twasaba nka leta kugira ngo idufashe mu gihe umukozi agize isanganya agakoroka tubona ahantu dushobora kwishura nta mashirahamwe dufise bivanye nuko n'abagize ngo batugomba kuyagira baca batwiba bagaca bagenda ntibagaruka ico gituma rero amashirahamwe twe tutayemera mugabo mu gihe tworonka nk'umuntu aduserukira nko mu gihugu hama kaza katwegeranya nk'abafundi turashobora kuja muri aya mashirahamwe. Mu bisanzwe ntibishobora kutworohera kubera dushika twacotse barara twarushe birashika no koga umuntu akaracotse kubera uburuhe afise. Aho tugeze ubuye kubera ko twageze igihe kimwe turiyungunganya ubu mushahara tugeze ko n'ibihumbi 10 mwete bitanu. Jeni tw'inshuti y'umukiza Jimmy large yego nawe n'umufundi izina banyita bakunze kumpamagara ku izina rya Rafiki canke Sheikh. Akazi turakanezererwa twe nk'abantu b'abafundi babubatsi ariko intababye tugira ni imwe canke zibiri kandi zifata buri mufundi wese cyaburi mubatsi wese. Ikintu gikomeye cyane nuko akazi ke dukora dikazwe n'amategeko muri make riko novuga kuko urabye nkaha ahantu hagaragara kuri mendevre ukaraba abagabo bahazinduka baringa nk'ijana hakabigiye haruwa nk'akazi nk'abafundi nka 5 canke 10 abandi bose jemba nibaza mbega baca bataba baca birirwa baheba kuriki mbega imiryango batunze kibaho ariko ncyangarwa nk'iyenyishu kumvo yuko nta n'umunyepolitike n'umwe aranaje kugira ngo basi atuganirize ari ico yukora mu gihe muri aba bafundi ariko bene gihugu niko twubaka yawe izo ngorane z'amakoraniro y'amanama niko tuyubaka n'ibindi ayo mamonima yose niko tuyubaka ariko harabuze umuntu n'umwe aho umunyepolitike canke majiri nka yoze kugira ngo twiyemeze basi ngo bashirike inguvu ziwiwe adukoreye ikintu bita cooperative kura tubashe kuronka ukwisununura kuko cooperative twashaka no kuronka n'akagurana ariko dufara dukorera vraiment n'udufaraga dukenda cyo dufare mu muryango. Inama ya kabiri n'ukuntu imishahara y'igifundi bisanzwe ntabwo ube umushahara uzwi uri fixe amusanga hari umufareka urukora 10,000 hari nawe ushaka gusanga ariko 12 hari nawe ushaka gusanga ariko 8,000 urumva ibyo ni ibintu biteye n'isoni imbere urabye ibintu twubaka ukaraba n'igihe bimara ugacana n'agashara turonka mbere haba n'igihe ababosi bamwe hari n'ababosi banagukoresha ntibaguhembe bakagucura kandi mu ijoro bisanzwe nk'abatekinisiye cyangwa ababubatsi twarishiriye igihe cyuko akazi gatangura saa moya akazi gifuni kagira icyo utangura ngo bishane saa moya igihe cyo kubakirikwa n'ibiki ushara gutanga utafari na saa yinde ariko usanga izangu uvuze sokorere mu gutema imbaho gutema ibiti gushinga kubaka bagashaka kugira gutanga akazi saa yinde. Tuvuga ko abafundi bisanga cyagutaye saa 10 n'igice
ariko usanga ari abantu bakwigiriza ko n'agasuzuguro n'akagaye bagacagutura saa moya z'ijoro cyangwa saa kumi n'izindi z'ijoro z'umugoroba mu by'ukuri dufite imiryango abari dufite imiryango baba bakeneye kureka amafaranga buriya baje gusuma abafundi benshi abana bacu barara inzara kandi twiriwe turakora aba boss basukuriza amafaranga rero izo ni intambamyi zifata buri mufundi wese kandi bikatwabaza Kenjo dusaba leta mu by'ukuri nimba leta yoba idirwa bene igihugu bose narwo tukaba turabene igihugu turasaba leta kogira basi umwe wase muri leta yoza akatwitwararika biratangaje mu marambi wacu hari kuba ku ibintu byinshi cyane ari batangaje hari abafundi bahano marambi atarankuzi ugasanga ahubwo abari kubava za Muyinga za Gitega za Kayanda bubaka ngaha bacha badana abafundi bahemba 7,000 cyangwa 6 bigatuma gatorana kazi urumva rero twebwe dusaba leta tubaho ikintu leta igahagurika bayo dufasha ikintu cyo kudukoranyiriza hamwe kudukorera koperative hakabaho itegeko n'umufurahira cyangwa ibyangombwa bituma umuntu ufundi avuye ahandi ko mumenya akagira basi ibice yoshira muri leta muri koperative bishobora gufasha no mu bundi mufundi yiriwe inzara kuko biratangaje ko umufundi atarusakaza uyu munsi ace yirirwa atariye cyagenda ahenda abantu mu maresitora ngaburira yakagombye kuba hari 2,000 muri koperative rugena gatora kajya urumva izo ni intambamyi zikomeye cyane so leta mu by'ukuri nimba yohaguruka dufasha twebwe abubatsi turi mu ngwane zikomeye cyane kubaka ibintu birama kubakira abantu benshi kandi abantu bize abantu bazi ubwenge ari ugasanga abaducinyiza nibo banaducinyiza hari igihe ukora ntuhembwe hari n'igihe ukora ugahembwa amasaha yagiye n'ubundi abana bakagenda bakarara inzara kandi birirwa akora urumva rero leta nidufashe nimba haboneka uwo kwitwarika mu by'ukuri cyari cyose umubyeyi wacu umutama wacu dukora cyane umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi iki kibazo gihagurukira nkuko yafashe ibindi bibazo mu maboko turamusaba twinginga no kuri n'amarira menshi kandi turaciye bugufi kuko yagurukira ikibazo cy'abatekinisiye babubatse hano mu Burundi cyane ngamarambya iwacu ko turi mu ngora turabura akazi tuzi gukora basi nimba ginda kunda nimba bana tabuje tworonka go tubesha n'imiryango ni batune naka ibihugu baturunje mu gukora amafaranga tubashinge dufashe igihugu n'imiryango yacu wari ibihugu ngabo bikeneye abatekinisi kandi twe turi abatekinisi turubaka turasakara turatera amakara dukora ibintu byose by'ubwatsi turabizi ariko nitugira ibyo dukora ibyo dukora abantu nibegenzi bacu baraducinyiza ari mu gihe twogera ku itegeko rya leta basikaje gukora amafaranga hanze y'agaciro ko turazi ibyo dukora kandi barakeneye abakozi twagi ku itegeko rya leta kuronka amafaranga atunga imiryango yacu agateza imbere igihugu cyacu bigashika no kubabanyi bacu murakoze cyane umwuga ukubaka muri kino gihe uriko urahurumbirwa n'abakenyezi kubera ubukene bwateye mu miryango umudame twashoboye kuganira aratubwira ingorane bahura nazo muri ako kazi nitwa Keza Kimana Imbere twebwe nk'abakenyezi ntabwo katworoheye kuko urinze ujya gukora ikiyede suko uba ubona ibintu ari amahoro nikubona kurushe kandi unaniwe kubona atacu umugabo ariko aragufasha urashobora kwiyumvira gukora aka kazi cyangwa ugasanga inzara mu bana ugaca ubona ko atacu uri bubafashishe ugaca uhitamo kujya guhiga ikiyede nawe ugihiga ukakironka cyangwa ukakibura umva ibyo byose ni intambara nka leta icyo mwodufasha mwodusayidira basi nyimba ari koperative y'abayede kimwe y'abafundi nimba ari nk'umutaye mwoduha mukadusayidira kugira turabe natwe twiyungunganye kuko akazi ntabwo katworoheye cyane mu kiganiro ivyuya vya bene ngango JCTV igiye kuza irabashikiriza ukuntu abakoresha inguvu zabo mu kwiyungunganya bamerewe mu kazi ndetse no mu miryango yabo.